Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubukene bw'isukari buracari ikibazo kidasanzwe i Bujumbura, abayigura n'abayidandaza bose basaba ko yoboneka ku rugero rukwiye. Ku mutumba wa Kagwema muri komine Gihanga intara ya Bubanza naho havugwa amatati y'amatongo hagati y'imiryango ishika ku 300 y'abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe abiri ashaka kuharangurira imigambi. Ido nido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura mu makaritiye ya Nyabagere na Muyaga. Televiziyo Isanganiro yaciye kuri uyu wa gatanu mu gitondo mu mazu y'idandarizo nta na hamwe harangwa n'urutete rw'isukari. Abayidandaza hamwe n'abaguzi basaba ko yoboneka. Ni nkuru ya Jean de Dieu Irakoze. Uyo n'umudandaza akorera mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura muri quartier ya Nyabagere ya zone Gihosha, avuga ko amazindwi zirenga zibiri ataronse isukari. Hano arigana ingene umunsi ugenda muri ico kiringo. Mino misi heze atasukari kiraboneka, abantu usanga batonze umurongo ari beshi cyane. Nkubu kugeza nkuno munsi je kuva mu gitondo amaze kwakira abantu bangana nka 50 bambaza ikibazo kijanye n'isukari, ndabwira nti wapi, bakambaza ati ngaha nta handi na hano na hamwe twoshora ko yironka. Habya nti wapi kwere. Ubikaboneka ku isukari cyaba ikibazo gikomeye cyane nk'umuzi w'ibuyinga mu karere duherereye. Abanyagihugu bagataka batakamba uko niyizimvye basofuma bayibona kugira ngo abana bashobe kuronka ubuyi bwo kunwa n'icyayi. N'ubu munyagihugu wo muri iyo quartier afise abana babiri nawe nyene avyigana nkuko. Guhera mu wa gatandatu hagati bure nta sukari nkiro. No ku mabotike kose turagenda tukarondera tukayibura. Naho turiko tumva ngo barayitanze ku masoko turagenda tugatonda ntidushikirwe kacehera. Bose hamwe basaba ababijejwe ku isukari iboneka. Ico dusaba leta nkuko yobikira bitunganya ko ushobora kwiza isukari mu bene gihugu. Twebwe abadandaza ko muri bato tugashikirwa tukoronke duha bene gihugu kuko biraboneka ko barushe cyane. Dusaba ababijejwe nyene ko dutunganiza basi kaza turayironka. Nubwo yobizimvye ariko tukayironka kugira tubandanye duha abana icayi mu gatondo. Ko umuntu arabura ingene agaburira umwana mu gatondo kubera atacayi kiba gihari. Isukari yabonetse umuntu arateka n'icayi akagura igitumbura kw'ibotike umwana akagenda nyaye mu gatondo. No muri quartier ya Muyaga aho twaciye vyari vyifashe uko nyene. Ivyo naho bimeze uko igiciro c'isukari giheruka kuduzwa kuwa 27 mu Kakaro umwaka wa 2023. Jean de Dieu Irakoze urakenuye. Mu gisata c'indero tubandanya ano makuru. Ubushikiranganji bw'indero ntibudeha ko akanovera k'inyigisho zitangwa uno munsi kadashemeye cyane. Yishura ibibazo by'abashinga amateka ku munsi wa kane, umushikiranganji François Havyarimana avuga ko ahanini bitumwa n'ubwinshi bw'abana mu mashure hamwe kandi n'abigisha bagira ingorane zo gushika iyo bakorera. Icashima ariko nuko umugambi wa leta wo kwigisha abana ku buntu watumye abana bijukira ishure. Ubu nukura abana bovuga ngo baretse kwiga kwera babuze ishuri hafi ni bake ugeranije na situation twahoramwo. Mugabo la conséquence ucusanga mu ishure dufise abanyeshure bo murengera umwigisha adashobora kumetriza abana bose. Hariya mu ntara ya Cankuzo niho bambwiye ishuri bari bafise abana 1000 bo mu mwaka wa mbere gusa. None tugabanya abanyeshuri bamwe bagume muhira kugira twigishe bakeyi karite yunguke canke duhendahende hanyuma turabe ingene tugenda turameliora progressivement. Uko accès burgira komeye cyane. Utagiye gutangura mu wa mbere se fini biba biheze. Ikindi hariho ibibazo vya encadrement.
hari abagiye baravuga ibibazo vya redeploiement. Kera tumenye ko twari dufise ibibazo vy'abigisha bahembwa ataco bariko barakora, mu gihe mu zindi ntara hari abana birirwa bicaye badafise abigisha. Leta ikivuga iti hako wirirwa urahembwa amahera ya leta wicaye, genda hariya kuri iriya shuri idafise umwigisha wigisha. Nivyo ni bibazo, kuko abigisha baratubwiye bati turashikayo ntituronka aho tuba, nivyo ni bibazo. Mugabo muti none mwaragize evaluation, murabona yuko iyo deploiement yazanye akamaro. Ego nivyo, hari abigisha baceregwa kubera batonda bava kure. Dufate ko bigisha amasaha 3 mu ndwi, none nico kimwe naho batari bafise nayo masaha 3. None ko abigisha barungitswe ahantu hatarabigisha, hari abanyeshuri batagira umwigisha, uwo mwigisha nivyo aratonda agakora amasaha make, mugabo kameme arahari kandi ivyo yigisha muri ayo masaha 3 birahari. Ariko tugaca tugwa tukavyuka tukavuga tuti n'uwo mwigisha naje ku murongo, atagiye ku murongo akazi agahebe. Itongo rya hegitari 40 rirateye amatati ku mutumba wa Kagwema, turi muri komine Gihanga, intara ya Bubanza. Ni hagati y'imiryango ishika ku 300 hamwe n'amashirahamwe abiri irigomba kuhahingurira amakaro hamwe n'igisima. Abanyagihugu bidoga ko imirima yabo yaranduwe n'ikimashine kihategura batagishijwe inama, basaba gutunganirizwa. Ni mu gihe bene amashirahamwe bemeza ko aho hantu bahahawe na leta, mbere bakanahumuriza ko n'abahafise amatongo hamwe n'imirima bazohabwa imizibukiro. Ni nkuru ya Space Caritas Kabanyana. Iryo tongo riteye impari ripima hegitari 48 haruguru y'ibarabara riva Bujumbura rija mu ntara ya Cibitoke ku mutumba wa Kagwema muri komine Gihanga. Amatati akaba ari hagati y'abanyagihugu baharugwa mu miryango 300 nkuko babitumenyesheje, n'amashirahamwe abiri, rimwe ngo rigiye gufyatura amakaro, irindi ngo rizohingura isima. Abo banyagihugu bavuga ko ari bene ayo matongo ngo bayakoreyemwo imyaka irenga 40, bidoga bavuga ko baranduriwe imirima y'imyumbati kuva kuri uyu wa 4. Bene ayo mashirahamwe agiye kuhakorera bo bemeza ko itongo barihawe biciye mu mategeko. Ivyo biremezwa kandi na buramatari arongoye intara ya Bubanza, yadusiguriye ko nawene urupapuro rutanga iryo tongo yarubonye. Space Caritas Kabanyana urakenuye kwigisha ugwaruka ruri mu buruhuko kumenya uko bitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, kubafasha kumenya uko birinda gutwara imbanyi batifuje, biri mu vyo ugwaruka rwavuye mu mazone yo mu gisagara ca Bujumbura bahawe ko ubumenyi mu kigo ABUBF mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'ugwaruka uhimbazwa buri genekerezo rya 12 Myandagaro uko umwaka utashe. Magi Gilene Inamahoro arongoye ugwaruka rw'abakorera bushake aho muri ABUBF, akaba yemeza ko izo nyigisho zabaye ngirakamaro. Twebwe ugwaruka rw'abakorera bushake bari mu ishirahamwe rya ABUBF twaratunganije inyigisho kugwaruka ruri mu buruhuko, inyigisho zibategurira kugira indero runtu no kugira inyifato nziza ibereye kubijanye n'ubuzima ndoragitsina. Muri iyo ntumbero rero niho twatunganije n'ivyo kwitunganiriza imigambi, turabigisha yuko toza ibideshe en plastique, ibintu biri muri plastique, no gutunganya amapine tukayahindura akaba amadekor. Niyo ntumbero twashatse ko tubigisha ugwaruka kuntu babishobora kubihingura, turongera turanacapa, abugwaruka ruraserura amatala yari gwari rufise, rurashobora gucapa. Mwavyiboneye amatablo amwe bashoboye gucapa
hamwe n'aya mapine basize hamwe n'ayandi mapine bashoboye gukoramwo intebe zo kwicarako. Iyi minsi 5 tumaze ngaha twarabonye ibintu byinshi, twarashoboye nk'ugwaruka turabigisha kukuntu bo kwimenya abaribo n'ukuntu bashobora kumenya ukuntu bo kwifata kubijanye n'imitwarire yabo, bagashobora kujera ama emotion yabo n'amasentima, ntibatwagwe n'ibishobisho kugira ngo bashobore gutegura neza kazoza kabo. Twaraboneye hamwe rero kuntu ugwaruka gwo kwirinda imbanyi zitifujwe no kugira indero runtu. Twararabiye hamwe kukijanye no kugira ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana, ko abavyeyi bafatiye mbere mu kuganiriza abana babo kubijanye n'ubuzima ndoragitsina ku myaka izo baza baracamwo. Turiga kandi n'ukuntu two kwitunganiriza imigambi tugategura kazoza kacu. Magi Jineze Inamahoro akaba arongoye ugwaruka rw'abakorerabushake muri ABUBF. Aha niho rero duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.